Eka nsubire ndabaramutse nanabaye n'ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira ibiganiro ducisha kuri ino murishakure ya ICTV. No mwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Ku munsi w'ejo hari inkuru twari twabahaye ivurwa ku munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo muri komine Vumbi, aho yari afise urugendo muri iyo komine, ariko hakaba hariko haratozwa amafaranga yo kumwakira. Ariko Reveriyano Ndikuriyo amakuru amuvugwa ko muri kano kanya tugiye kubashikiriza nkuko benshi bari bavyiteze. Umukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ntaco yavuze ageze muri komine Vumbi kubijanye n'amafaranga yatojwe abadandaza. Isoko ryacu mu Gasura muri komine Vumbi rikaba hari amakuru ryaduhaye, turaza kubibashikiriza. Ariko ngo nanone biratangaje kumva abanyagihugu batangishwa amahera yo kuzibira ibinogo mwibarabara, ngo nuko haje umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ukamengo ntibasanzwe bakwiriye kugira ibarabara ryiza, kandi ukamengo sivyo komine ijejwe. Ariko nanone benshi bakibaza nta kundi ingendo y'abategetsi banunuza abanyagihugu Reveriyano Ndikuriyo azohava ayihagarika, ati tuyitege kurinde kayemwe. Vyose rero ni bimwe mu bikubiye mu makuru turi buze kubashikiriza. Fyonda kuri subscribe maze urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro munota kuyundi tubashetsako. Komine Vumbi Reveriyano Ndikuriyo ntaco yavuze kubijanye no gutangisha amafaranga abanyagihugu ngo yo kumwakira nkuko benshi bari bavyiteze. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ntaco yavuze ageze muri komine Vumbi kubijanye n'amafaranga yatojwe abadandaza bato cane n'abakuru ngo nayo kumwakira. Ariko ubutumwa bwaciye kuri nombonesha kure yacu bwatumye ivyo gutangisha ayo mahera bihagarara. Twari twababwiye ko umudandaza wese yariko atozwa ibihumbi 10 y'amarundi, abari bamaze gutanga ntibasubijwe amafaranga yabo. Ico gitondo hari hatanguye gutozwa ayandi igihumbi yavugwa ko hagenewe kuzibira ibinogo mwibarabara. Reveriyano Ndikuriyo yagira cemwo nayo nyene yaciye ahagarikwa. Isoko ryacu mu Gasura komine Vumbi ryanditse ati ivyo mwavuze vyaragabanije umuvuduko, kuko no mu gitondo bari batanguye gutoza ayandi igihumbi ngo yo gusombesha ivu ryo kuzibira ibinogo vyaho aza guca. Bamaze kubona rirya tangazo vyaciye bihagarara. Hanyuma naho atayo twasubijwe mwarakoze. Muri kino gihe Reveriyano Ndikuriyo ariko arazunguruka amakomine n'amazone vyose vy'intara ya Kirundo. Abanyagihugu b'Ivumbi ntibazi nimba amafaranga batojwe azotangwa mwibanga canke ko mu mpera hazobaho ibirori vyo guhingabire Reveriyano Ndikuriyo. Biratangaje kumva abanyagihugu batangishwa mahera yo kuzibira ibinogo mwibarabara ngo nuko haje umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ukamengo ntibasanzwe bakwiriye kugira ibarabara ryiza, kandi ukamengo sivyo komine ijejwe. Nta kundi ingendo y'abategetsi banunuza abanyagihugu si Reveriyano Ndikuriyo azohava ayihagarika, tuyitege kurinde gayemwe. Benshi rero bati Reveriyano Ndikuriyo ni igihangange yategerezwa kwakirwa nk'umwami nyene, kuko n'ubundi biraboneka ko asumvya inguvu n'umukuru w'igihugu. Ivyo turabizi twese, nico gituma rero aho aca ategerezwa kuba hatunganijwe neza, kuko ari umwubahwa twese dutinya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ati abategetsi mu Burundi barihiteka batanafise, ati ibi bintu bikwiye guhagarara. Abandi bati si ubwa mbere ivyo tuvyumva, turabimenyereye, ariko ni ingendo itari nziza cane cane ku bategetsi. Ati Reveriyano Ndikuriyo yubahwe, none uyo mutegetsi ko yubashwe cane mubona hari gukorwa iki? Ati birakwiye ko abategetsi bikubita agashi, kuko gutangisha amahera abanyagihugu bato bato bariko baricwa n'inzara navyo nukubanunuza. Ati kuzibira ibinogo hama ARB nayo yashinzwe ngo ifashe ikigayemwe. Ati ndumvise ko igikorwa cyo gutoza ayo mafaranga cahagaze ni vyiza, none ndabaza amafaranga atozwa buri modoka bise redevance routière, ayo amafaranga akora iki?
uyundi ati amwe ya development communale akora iki? Nagira niyo bakoresha mu kuzibira ibinogo. Ati ivyo nukunonoza abanyagihugu. Uyundi ati none nimba aho amaze guca hose barayatoza urumva n'ahandi vyabuko ntaco yari kuvuga, nticari gikenewe nimba aho yari amaze guca bataca bayasubiza. Ati ivyo mu Burundi biracarimwo ibibazo ntawomenya aho bizoherera. Yundi ati je numva Reveriyano Ndikuriyo atakosa yakoze kuko baja kuyatoza ntibabimumenyesheje kandi iyo ahawe ingabire ati ntawumenya iyo yavuye. Ati umutegetsi wacu yubahwe. Yundi ati komera Mutama turakwemera. Ati Reveriyano Ndikuriyo ati turamukunda. Ati murakunda ivyo muvuga basi none mwashaka abivuge ko iki? Ati hari ivyo bomuha biruta ivyo afise. Erega umuti si ukuvugira kuri stade. Secrétaire général arafise uko ashobora gushikiriza, arafise uko ashobora kugishikiriza kitavugiwe kuri stade. Ati ko mukunda kuba abavugizi nta kuntu basi mwomuvugira. Ati ngira ntavyo yamenye ko bayatoje. Uyundi ati reka nibikire karanga muntu yanje neza imisi isigaye ndayiharurira hagati. Ati Muhamedi wewe numvirije iyo mvugo yawe ndibaza ko wari waherekeje umutegetsi kweri. Ati ivyo mu Burundi biracagoye cane. Ati Reveriyano Ndikuriyo yubahwe. Ati nta kibi yakoze. Yundi ati ndafise ubwoba ko Reveriyano Ndikuriyo atabaye umukuru w'igihugu ibintu bishobora kumera nabi mu gihugu cacu c'u Burundi, kuko urabona ko yaratanguye kwifata nk'umukuru wa mengo yamaze kuba umukuru w'igihugu. Ati ibi bintu biriko biraba mu Burundi navyo ntabwo bisiguritse. Yundi ati bemureka amajambo none Reveriyano Ndikuriyo ikibi yakoze ni ikihe? Ati je mbona kuba barazibiye ibinogo ari igikorwa cyiza, ahubwo naho yoja mu ntara zose akazunguruka ivyo binogo bigaca bizibigwa ubwo nyene kuko yaje, coba ari igikorwa cyiza kuko abanyagihugu twese turashima iterambere. Yundi ati none nimba aho amaze guca hose barayatoza urumva n'ahandi vyaba uko. Ati Reveriyano Ndikuriyo aratunze gusumvya abantu benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, sinzi igituma bariko baramwegeraniriza amafaranga kandi nayo afise atari make. Ati vyo mu Burundi biracagoye cane. Ati nje mbona umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari ku kivi. Ati nakore ahubwo agendere n'izindi ntara zose kuko harakenewe ko nimba bazibira ibinogo mu mabarabara hari uko yaje. Ati naje n'ahandi ariko biraboneka ko hari amafaranga atozwa mu makomine atagira ico afasha abanyagihugu. Ati Reveriyano Ndikuriyo nje ndamutinya cane, wumvirije amajambo agenda aravuga aho aciye hose uba wumvamwo harimwo amajambo y'urwanko no kwanka abatavuga rumwe na CNDD-FDD canke abataragiye ku rugamba. Ati Reveriyano Ndikuriyo we ni umugabo w'ijunja n'ijambo, niyaba perezida nawe uzosubira no kumira amate mu Burundi. Ati Reveriyano turamushigikiye. Yundi ati je mbona ibi bintu bitoroshe, none ni gute uyu mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahabwa amafaranga yavanywe mu banyagihugu? Ati biratangaje. Ivyo ni bimwe bamwe n'abandi bagiye baravuga inyuma y'iyo nkuru kuri Reveriyano Ndikuriyo. Inyuma yaho rero twabahaye inkuru ko abanyagihugu muri komine Vumbi bidogera amafaranga bariko baratozwe yo kwakira Reveriyano Ndikuriyo. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yagendeye komine Vumbi mu ntara ya Kirundo. Abanyagihugu bakaba baridogeye itozwa ry'amafaranga yitwa ko ari aho kumwakira amafaranga atozwa abadandaza bose batabanje no gutandukanya abari muri CNDD-FDD n'abatayirimwo. Umunyagihugu akaba ari yatubwiye ko twomushikiriza ubutumwa. Ati turasabye mudufashe natwebwe muri komine Vumbi ntara ya Kirundo bariko baratwaka amahera yo kuzo kwakira umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Ayo mafaranga bariko barayaka abadandaza baba bato bato canke bakuru, umwe wese bamwaka ibihumbi 10. Amafaranga atozwa n'umukuru w'abadandaza mu ntara ari kumwe na chef de quartier wa hano mu Gasura Nestor Witonze.
twebwe ntitumenya bene ayo mategeko iyo azanana, tubona akoroka nk'imvura, ntitugira isanganirizo. Mudufashe n'ukuri iyo ngingo bayihagarike, kuko ntivyumvikana ukuntu ayo mahera yokwakwa abenegihugu kandi yategerezwa gutangwa n'umugambwe. Kandi ikibabaje n'ingene twese dukubitirwa kwakira utadutwara twese. Murazi namwe ubukene buri mu gihugu muri kino gihe, ntivyumvikana ingene ingendo z'abakuru zihinduka umutwara ku banyagihugu, kandi tuzi neza ko umukuru aza bamutekereye frais de mission. Mu ndwi iheze ibintu nk'ibi vyariko bivugwa mu ntara ya Muyinga, aho Buramatari Jean Claude Barutwa nayo yihaye iteka mu kwanka ivyo abanyagihugu batojwe ku nguvu, nk'uko ngo ni ingabire za Buramatari. Ubwo Reveriyano Ndikuriyo we ntaco yavuze, nawe rero akaba ataco yavuze canke ngo yanke ivyo abanyagihugu batojwe ku nguvu, canke akaba yarigize ubutazi ingene ayo mafaranga atozwa. Ariko nanone uravye amatungo ya Ndikuriyo uko angana, ukavuga ngo umudandaza mutoyi ariko ategekwa kumuha ibihumbi 10, ivyo ni ibintu bidasanzwe n'ukuri kuri Reveriyano Ndikuriyo. Ngiyo inkuru yarigezweho yavugwaga cane. Vyonda kuri subscribe, uko turaje turashira ko amakuru araja gushikira mu bambere. Bihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije. Mukanya turaza tubaha idonito ku zindi ziraba zigezweho.